Yes, reka tubaramutse inshuti bakunzi ba PITV, twizera ko mumeze neza buri muntu wese aho aherereye. Turamutse abari mu gihugu badukurikirana, turamutse abari hanze y'igihugu, mwese turabashimira kandi ko mudushigikira. Turabaha ikaze kuri PITV. Hari abataragira subscribe, reka tubasabe ko mwokomeza mukagira subscribe, like, share ndetse na comment. Hanyuma kuri microphone muri kumwe na Pacifique Nduwimana nkuko bisanzwe. Tubaye ikaze muri kino kiganiro. Murabona ko turi kumwe n'abashitsi batugendeye muri studio za PITV. Murabona ko ari abantu b'abasore kandi abasore bameze neza. Nibaza ko uri kuradukurikirana ngira ngo bamaze kwibwira n'ikintu kuko ndabona yuko ari abasore benga barasa ukuntu. Reka rero tubahe ikaze kumbure baturamutse bakunze ba PITV, banatwibwire kugira ngo abantu bashobore kubamenya. Sinzi aho ndi buhera ariko aho mpera hose ndazi ko bigenda neza, ariko reka mpere ibubamfu. Ni sawa? Ni sawa, turashima. Hama ku kazina ni Bukurutieri nkuko mwabonye, turamahasa. Ego. Turi kumwe na Bukurutieri ngo na mahasa. Reka twumve hasagiwe nacyo. Eko murakoze cyane. Reka cyambe dushime kuba mwimviye ko tubana namwe kuri no mwanya no kuri no TV yanyu. Nanje ku izina ni Butoye Chris nkuko mwene wacu yantanguriye yabivuze ko turamahasa. Nkuko mwabyumvise turi kumwe na Thierry, turi kumwe kandi na Chris. Bose bamaze kuvuga ko aramahasa. Nibaza ko mwe namwe ubwanyu mu byibonera, uravye ukuntu bambaye, uravye isandare, uravye amabara, uravye imishatsi, urashobora kubona ko nawe aramahasa. Muri iki gihe rero umuntu arashobora kwibaza amahasa abantu benshi bayafise ko ibibazo bitandukanye, bibaza ati mbega amahasa baho gute, amahasa agendana gute, amahasa bigenda gute, bafungura gute. Nico gituma twabazaniye amahasa Thierry hamwe na Christ kugira ngo tuganire, batuganirize, batubwire. Mbega Chris, twumvise ko ari wowe uri bukuru umuryango iwanyu muri amahasa angahe? Ngerageje kwiyumvira umuryango wacu turi amahasa ashika muri 3. Mugabo umuryango wacu amahasa dufise asa cyane kandi akundana cyane, nuva ko ari twebwe twenyene. Ego. Muri ayo mahasa harimo abahungu n'abakobwa cyane? Hariho abahungu umuhungu n'umukobwa, harimo n'abandi b'abahungu nyene. Ego. Amahasa urumva yuko ari ibintu by'umuryango, nibaza ko ari bya bindi bakunda kuvuga ko ari hereditaire. Urumva ko no mu muryango hariho ayandi mahasa. Mugabo hari akantu avuze ati ni twebwe twenyene dukundana. Hanyuma Chris, uri kuraraba mwebwe ukuntu mubayeho nka mwebwe amahasa, mbega murazi yuko musa? Ego murakoze. Hama twebwe vraiment kuba dusa, turabizi ko dusa. Kuko ngiye kuraba je nanje mpora numva bivuga ko dusa, mugabo sindavyemera. Mugabo hari igihe nanje biza bincanga. Kuko ndibuka ko hari umunsi nigeze kuba ndiko ndaraba ifoto yanje, ndiko ndaraba ifoto sinzi ukuntu naravye, ncabati none kumenga ifoto ni wanje, mugabo nkambona umengo ni bukuru. Ico gihe byarancanze, mugabo ikintu gihe cyaciza kuntandukanya ikwafe. Naciye nibuka ko ico gihe bukuru yarafise umushatsi nanje ari kwafe, bati sebo ti uyu ni jewe. Cyanibuka no ku mpuzu nari nambaye ukuntu yari isa, cyanibuka ko ari jewe. Ko ari dusa vraiment turasa, barabivuga benshi kandi ngo turabacanga. Muga hari igihe cyanimvira ukuntu tubacanga nkumva bisiza amakenga. Mbega none gabukuru, mama wawe arashobora kubatandukanya? Ego mama aradutandukanya, muga nubwo mama aratandukanya hariho nabandi bo mu famille barashobora kudutandukanya, n'ubu kugeza ino saa minota batandukanya. Kandi biraducanga cyane ukuntu batatandukanya, kandi tubona ari ibintu byoroshe bashaka kudutandukanya. Sinzi natwe twabyisanzemo uko nyene. Ego. Mbega none amahasa menshi usanga afise akantu bahuriyeko.
mbere kenshi na kenshi n'abavyeyi hari igihe usanga batabatandukanya mugabo bakavuga ati je ndavye bukuru nkabona akakamenyetso na butoya akakamenyetso ati nsanga natoye tuyu ni bukuru ni butoye namwe nuko ego hari ukuntu mama dutandukanya jewe bakunda kuvuga ngo ndi mutoye cyane kurusha butoye butoye nuwo munini n'ikindi kintu bitandukanyira ko ntawe dutambuka kimwe nje ngo hari ukuntu ngo ntambuka atari kimwe na butoye kubera ko je ntizi uko ntambuka gusa ndavye mbona dutambuka kimwe na butoye sinzi namwe tugishika ko muba mwabibonye ariko biri nawe mwotubwira twaje kugira tuganire ego mbega none hari igihe je mpora nimvira ubuzima bw'amahasa buba bumeze gute mufungura gute muryama gute mugendana gute bimeze gute indani muri mwebwe mwiyumva gute urakoze cyane kutubaza ico kibazo ni ikintu kweri kimeze wumva kumengo kigoye kuba wotahura ubuzima bw'amahasa n'ubuzima cyane bugenze bugoye cyane kujira ati gute ko jewe ndibuka ko ubuzima bw'amahasa bumeze vraiment iyo bitashitse ntitube turi ahantu kure na kure nko gufungura jewe nk'iyo byashitse nagiye nk'ahantu hama amaso gufungura ageze inza ndabiraba kenshi sinzi ko we azabibona biranka ko afungura kandindira ndacibuka tukiri no kwishure byarashika uyu yatashe kare nk'ubyese gataha kare vraiment je nariga hano distance yiwe mugabo yarandindira ari nk'ifungwa zihora akemera zigahora kugira ngo ndinde tukenzene dusangire canke jewe natashe kare nkagenzane nkamurindira ikindi kintu ubuzima bw'amahasa aho bufite ikibazo n'abantu dukunda cyane kugendana turakunda cyane kugendana benshi barakunda no kutubwira ati mwe ko mugunda kugendana cyane tigihe mwagize ikibazo muzokigira mwese tugasha tumba baragenjene biratugoye cyane gutahura hari n'igihe nk'iyo turi no mu kazi umwe akagira ikibazo hari ukuntu tuvyumvamo twese je nkanje uwo yagize ikibazo hari ukuntu avyumvamo mu nyuma nkaca muri message mpayambwiye ati amara ibintu bigenjene bimeze uko nk'iyo turi mu kazi hari umwanya akazi katagenda neza mugabo mu mwanya gazomva arambwiye ati amara ku kazi byagenze uko canke turi nko mu zindi afere runaka tutari kumwe nkumva arampaye message ati amara byagenze uko mu mutima wanje nkaba navyumvishemo yuko hari kitagina neza kuri mugenzanje ubuzima bw'amahasa n'ubuzima bugoye cyane gose kandi bisaba ko ewana kwama uri strict ko umwanya wose ushobora kubagenzane wo kumva icyabaye kuri mugenzawe bukuru kucerekeranye na apeti kwisahani zirangana apeti zirangana cyane nkase intore nini nakati intore nini nkubise igipasi nakati igipasi kinini mugabo bigaca bintangaza ukuntu bambwira ati niwe aguma avyibuha cyane kundusha kandi twese tujarimo je birantangaza cyane kandi cyane gose sinzi rero ko namwe mugira hesho mutubwiye ni atari reka tuje ku kibazo kumbore kiri imbere yanyu nibaza ko mutararesha canke mutararongora mugabo ko muri abasore nibaza ko muzobikora none nihagira kuresha canke mu gihe muri ko muraresha ho bibagendera gute bimeze gute murabwirana turashaka ubwo buzima nyene mu budusangiza murakoze cyane kwishikazo mu mbakije ikibazo kiryoshe kandi kiyeshe kwishura ikintu cerekeye no kuresha aho rero tuva ko amahasa agoreye ni kuvuga jewe nkivugisha umukobwa uyo butoye wanje atamushimye harabye ati bukuru tigezaho umukobwa ndumva ko muri guyanje ntamushimye kandi ikintu twe kuntu tumeze kuntu tuvugana tuvuga ko dushaka ko tuzozanira abagore umunsi umwe ikintu tuvuga nuko tugo twitegura tuzoresha hama tureheje tuvugana dupange umunsi mama yaje ikintu tuko turagitegura kandi kiteza kuba twudusaba Imana ikidushoboze kuko ntago twogira urubanza ubutandukanye oya dushaka ko tubikora umunsi umwe
ego kandi ategereza gutwara umugore nashimye nawe agatwara umugore nange nashimye ego utoye mbega none bishitse ugasanga bukuru azanye udashimye ho uca wiyumva gute byagenda gute ya mbo icyo kibazo mumbajije ofete ikintu cya mbere gihari bukuru akivuga yuko ariko ashobora kuba yoroheje umukobwa icyambere akitubona atwishimira twese akaturyoherwa twese atubonye akishima akavuga ati nukuri nabonye ati murabana beza mwese uko mbona musa ati ni byiza cyane urumva ko mu mwanya akiza akavuga yuko yatwishimiye twese akaza nyereka agatima k'urukundo yuko nanje yanyishimiye nkuko bagiye kuzoja mu rukundo na mwene wacu muri uwo mwanya ngica numva ndabyishimiye kuko aranyubaha cyane akanyubahiriza nkuko bisanzwe mbega none kumbure iki kibazo bukuru araza kukinyishura mbega none bishitse mukaresha amahasa namwe bishitse mukaresha amahasa nabyo mwobyishimira canke mwana biciye ko karongo bati ko twe turamahasa nitworesha amahasa natwe ico kibazo turakunda kucumvira tubaronse nta kimwe tubaresha ego twese tubaresha kuko dushaka amahasa asa nk'uku kiwacu kandi akundana nk'uku kiwacu kuko gutyo tubona dukundana cha tubibaza ko turonse amahasa asa nk'uku kiwacu nabo ko boba bakundana kuko baba bafise ingeso zimwe kwa ko bavukana natwe tuba dufise ingeso zimwe impamvu tuvuga ko tubaronse tubaresha sinzi ko ahubwo mu bidufashamo ego inshuti bakunze ba PITV reka turangize kino kiganiro turi kumwe na mahasa turi kumwe na Thierry turi kumwe na Chris reka turangize kino kiganiro ariko ndafise ikibazo none nibora bishika mukagwana bogatukana none byose byamaride mbo ivyo biza bishika ariko iyo bishitse ni nka kurya iyo umuyaga nkuba hari ukuntu umuyaga nkuba ugenda ukarabya ukabona uragarutse bakunda kuvuga ngo nimbeba ngo iciye ku rutsinga ivyo rero iyo bishitse nuko bigenda ni kujya umuyaga nkubugiye ukagacugaruka kujya bwati nimbeba iciye ku rutsinga nuko bigenda n'ibintu bidateba cyane twigarura vuba hamaze kwasubira kandi natwe muri tubwe nitumenye ukuntu twahuje ndibuka je vraiment ndibuka ko kugwana ni kera cyane tukiri batoya cyane sindanavye no muri ico gihe kuko umuvyeyi vraiment turamushimira cyane ni umuvyeyi atubaye hafi adutora ko turamahasa yama aturi hafi umuvyeyi wacu bashiki bacu batureze bama bari hafi yacu cyane gose batutwarika baririnda ikintu cyogenzanti cyo dutandukanye canke cyo dushanishamo nico gihe icyo gihe ndavyibuka bishitse hari kera cyane twari turi mu mwaka wa kabiri karashitse umunsi umwe nico genda vyibuka karashitse umunsi umwe ariko umuvyeyi n'abatureze bashatuba hafi baca baradufasha birahera umwanya bica biraheze n'ubu iyo bishize ugacanamo nakantu kanyuramo gusa ariko ntibiteba bica bera kuko none jewe kwari bukuru nanje nkabutoye nko kumva tuko turacanamo yo byifatamo gute ntibiteba nakantu gacamo gusa kabagaheze reka kumbure turangize kino kiganiro tubashimira ko mwanje kuturaba tukaganira twanezerewe gose tubashimire ko mwatwitavye kumbure n'undi munsi tubakeneye nibaza ko mwotwitaba nukuri nta kibazo twebwe ego nubwo dufise bidufatira mugabo umwanya wo kuza kuganira namwe abantu beza nkamwe mutubaza ibibazo bitunezera ntago tobora kuza mweje mudukeneye mu telefone gusa ati buko nawe turabakeneye muzoze twe turakunda kuganira cyane nk'iyo ndi kumwe n'umwe wacu dufise umuntu tuganiriza biratujora cyane ego reka tubashimire Chris mbona reka tubashimire cyane kandi mukomeze kugira ibikorwa byiza mukomeze kugira imigisha mu kazi kanyu uhora bakomeze kubagendera mu kazi murimo kandi tubashimire cyane ukuntu natwe mwimviye kuba tugushana nanyu kuri uno mwanya kuri no segonda uhora bakomeze kuba tuzigamira turabashimiye namwe inshuti bakunze ba PITV tuzosura mu kindi kiganiro tuvuge ngo bye bye. Bye bye.